Reka nsubire ndagwe ikaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mberereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nuko Dr Gilles aturuka mu gihugu c'Ubwongereza ahejeje gushikiriza ijambo rikomeye cyane ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe umuvyeyi wacu gushika ngubu ategetswe kwitaba ibitaro mu gihe c'amasaha atarenze abiri. Amakuru rero akomeye cyane ahejeje kudushikira ni buryo bw'idonido turabashitsa ko yose uko twayabateguriye. Reka nsubire rero ndagukengurukiye cyane inshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone kubatarabikora akaniko karyo ndagusomanuke musi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona rakazojyana nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibigandi dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari no yanyu ya Burundi News TV. Ndasubiye kuba kaze rero inshuti banywanyi bacu kuri mwese mumviriza amakuru yacu merereye irya nino ku migana y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndagwe ikaze inshuti munywanyi wacu kuri wumviriza aya makuru yacu hererenga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushike. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye gisata ca politique umutekano n'agata yakaze na muntu mukayatorizwa n'umugwa amenyesha amakuru w'umuhinga akorera nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira ana makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko gushika ubu ngubu indege ishikanye Dr Gilles aturuka mu Bwongereza yahora yita ku magara y'umwamikazi Elizabeth. Gushika ubu rero uwo muhisi nyuma yuko yitavye umuremyi gushika ubu ngubu iyo mudagiteri Gilles yahora yita kuri ayo magara yiwe gushika ubu ngubu yoba ahejeje gushika ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Gushika ubu ngubu bikaba bivurwa yuko amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aciye arembera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Abazi rero ivy'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu bivurwa yuko yoba yarahawe ishano n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika mu misi yaheze hari kwigenekerezo rya 20 munyonyi umwaka wa 2023 aho vyumvikanywe irya nino kandi bikwiragizwa kumbugo haniro zitandukanye bivurwa yuko umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi yoba aremvye. Gushika ubwo rero umukuru w'igihugu amagara yiwe umunsi ku munsi aramera neza uyundi munsi akamera nabi. Na makuru rero akomeye cyane ariko nanone ndabibutse yuko iyi ari inkuru inezereje ibihangange bitandukanye harimwo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika we n'uwo bafashanya ibikorwa bitandukanye bijanye no gutembagaza ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'uyu General Prime Niyongabo. Gushika ubu rero umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro nyuma yuko mukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ubugwayi bwiwe bwari buhesheje agahe katari gato yibumuhaye agahengwe. None gushika ubu ngubu rero iyo basubiye kuremba na cane yuko yategerezwa kugenderera abene igihugu ku kiremba ciwe gishasha mu Kirundo nkuko vyari bitegekanijwe. Itangazo rero riciye rihagarikwa kugira ngo badatangaza yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ari bugirire urugendo mu Kirundo. Amasoko yacu rero akomeye cyane hejeje kuturungikira amakuru amwe mu makuru ava mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza yuko gushika ubu ngubu Dr Gilles ava mu gihugu c'Ubwongereza ahejeje kuhashika. Gushika ubu rero bariko barakurikirana amagara y'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Turonse amajwi y'ibanga akomeye cyane ashikirijwe na Colonel Senateur Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambi w'ubutegetsi wa CNDD-FDD nyuma yuko ariko aranezerezwa na cane n'ibiriko biravurwa mu gihugu c'u Burundi. Ndabibutse yuko Reverien Ndikuriyo ajeje imisi itari mike yiyonkoye ku karwi ka General Prime Niyongabo we n'uyo bafashanya umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazera ndakugarika. Gushika ubu rero akaba hariko harihezwa imvo zose ziriko ziratuma ibi vyose biriko birashikira umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe nanone n'abarwizatunga batandukanye bariko baravuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye icoba cose kugira ngo akurwe ku burongozi bogishira mu ngiro. Ni nyuma yuko yibonekeje mu gihugu c'u Burundi mu majambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba ashikiriza yuko indongozi bari kumwe mu butegetsi bwa Gitega ataco ziriko ziramufasha na cane yuko atakizere azifitiye. Ivyo vyose rero yabishikirije ubwo yari yakoresheje umunsi mukuru nyuma yuko ibintu bejeje gushika mu gihugu c'u Burundi biteye ubwoba. Reka rero tuze kuyumviriza muri iridonido ry'amakuru twabateguriye bikaba mu nyuma zuko n'umutambukanyi wiwe Angel Ndayishimiye yubana wenyene ahejeje gufata ingingo ikomeye cyane nyuma yuko ariko arakorora amosozi nyuma yo kumviriza iyi nkuru y'umubabaro. Gushika ubu rero
ahejeje gutumizwa ko abaryango biwe na cane cane umuhungu wiwe Jordan Ndayishimiye gushika ubu ngubu yaraherereye mu gihugu ca Tanzania na cane cane kuva umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoshika mu gisagara ca Dubai aho yari ariko arakurikiranwa amagara yiwe. Umuhungu wiwe Jordan Ndayishimiye bikavurwa yuko ataraganuka ngashike ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Namakuru rero turibuze kugaruka ko bikaba mu nyuma zuko twari twababwiye yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yasuzuguwe bitagira izina nyuma yuko yatangaza ko umukuru w'igisoda ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi General Prime Niyongabo akuwe. Hace hibonekeza uyundi musoda muto muto atangaza yuko kandi yitazira umukuru w'igihugu, bivuga yuko yitaziriye perezida na cane cane igisoda c'u Burundi kikaba kihejeje gutanguza imigumuko kumva zuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yari yafashe uwo mwanzuro giturumbuka. Bikavurwa yuko rero yafashe uwo mwanzuro atabigishije ko inama we n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazeranda kugarika kugira ngo ace ararishirako umukono. Amasoko yacu rero mu biro vy'umukuru w'igihugu akemeza yuko imva zavye vyose biriko biraterwa n'uburyo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aba ariko yibonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi na cane cane atamutegetsi baba ariko baravuga rumwe. Amasoko yacu rero yibanga yo mu biro vy'umukuru w'igihugu ari amakuru akomeye cane duhejeje kuronka nyuma yuko gushika ubu ngubu Kera Nkurunziza nawe nyene yoba ari hehe. Reka tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye. Umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD nyuma y'inderetsi ziwe mu biro vy'umukuru w'igihugu ahejeje kuronka amakuru akomeye cyane ku bugwayi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. None gushika ubu ngubu ho bateguye inama mu ngoro y'umugambwe. Gushika ubu ngubu rero hakaba ariko harihezwa ivyo babigiye kuba bigiye gukorerwa muri iyo ngoro y'umugambwe n'ibiri ku murongo w'ivyigwa vyose. Rero turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Mbere yuko rero tubandanya kuri ayo makuru avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ni munyemerere amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikiranga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Gushika ubu rero bubanza abanyonga amapikipiki ntibumva impamvu batangishwa amahera yo kwakira urumuri rw'amahoro. Mu ntara ya Bubanza abanyonga amapikipiki bariko baratangishwa amafaranga ibihumbi 2 gupfunga nanone ibihumbi 2 vy'amafaranga y'u Burundi. Kuva nanone rero ibi vyose biriko biribonekeza abene igihugu bunguruza amapikipiki bakoresha amapikipiki bariko barunguruza abantu. Gushika ubu ngubu barahejeje kugaragaza umubabaro na cane cane yuko ayo mahera avugwa yuko agenewe kwakira urumuri rw'amahoro. Nanone abatangishwa bavuga yuko batumva impamvu batangishwa ayo mahera. Umwe rero muri abo yatwandikiye amakuru kandi aturungikira ubutumwa bukomeye cyane avuga ati jewe ndi umwene gihugu wo mu ntara ya Bubanza komine Mpanda nsanze nkora akazi nko kunguruza abantu kuri moto. Twebwe hari ibintu turiko turabona biduteye amakenga. Hari abantu bariko baradutoza amahera ngo nayo kwakira urumuri rw'amahoro, aho imoto yose iriko iratozwa amahera arenga canke angana n'ibihumbi 2 vy'amafaranga y'u Burundi. Twebwe rero ico tudatahura ni ukuntu ivyo vyose rero badutoza ayo mahera yo kugura urumuri rwitwa ko ari urw'amahoro mu gihugu cacu c'u Burundi, tukarinda rero kurugura amafaranga mu gihe kandi bariko birirengagiza ubuzima buzimvye turiko turacamwo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndipfuza rero ko mutatangaza amazina yanje kumva z'umutekano wanje kuko ndazi ko ijwi ryanyu rigera kure. Murakoze cyane. Niko yasozereye ubutumwa bwiwe. Ndabibutse yuko nkuko biboneka mu gihugu c'u Burundi ibi bintu vyose biriko biribonekeza ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba. Nkuko biboneka muri buno butumwa abanyagihugu ntibazi impamvu batozwa ayo mahera. Reka twerekeze amakuru yacu tuyabandanirize mu makuru avurwa Bubanza nanone abanyonga amapikipiki ntibumva impamvu batangishwa amahera yo kwakira urumuri rw'amahoro. Mu ntara ya Bubanza abanyonga amapikipiki bariko baratangishwa amafaranga ashika ibihumbi 2 avugwa yuko agenewe kwakira urumuri rw'amahoro. Abatangishwa ayo mafaranga nanone y'urumuri rw'amahoro kuri ubu ngubu bavuga yuko batumva impamvu batangishwa ayo mahera. Ni nyuma yuko umwe muri abo yanditse ubutumwa bukomeye cyane nyuma yuko yaturungikiye ubwo butumwa yatanze ubutumwa avuga ati jewe ndi umwene gihugu wo mu ntara ya Bubanza komine Mpanda nsanzwe nkora akazi ko kunguruza abantu kuri moto. Twebwe rero hano
ibintu biriko biraboneka ni ibintu biteye ubwoba, turiko turabona biduteye amakenga. Hari abantu bariko baradutoza amahera nanone angana n'ibihumbi 2 ngo nayo kwakira urumuri rw'amahoro muri Kayanza. Amakuru rero akomeye cyane ajeje kudushikira nyuma yuko ibi vyose nanone bihejeje kwibonekeza muri Bubanza, bikavurwa yuko aho iyo moto yose iriko iratozwa amahera angana n'ibihumbi 2 vy'amafaranga y'u Burundi. Twebwe rero ico tudatahura ni ukuntu badutoza ayo mahera yo kugura urumuri rwitwa ko ari urw'amahoro, tukarindira nanone nyuma yuko bariko barirengagiza ibijanye n'ubuzima buzimvye butwugarije ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ndipfuza rero ko mutotangaza amazina yanje kuko kumva z'umutekano wanje ndazi yuko ijwi ryanyu rigera kure. Murakoze cyane. Nkuko rero biboneka muri buno butumwa, abanyagihugu ntibazi impamvu batozwa ayo mahera, bo nanone biyumvira yuko ayo mahera ari ayo kugura urwo rumuri rw'amahoro, ntibazi yuko rusanzweho. Ico abanyagihugu batazi nuko amafaranga agenewe urwo rumuri rw'amahoro atorwa n'inama nshingamateka, nanone bikavurwa yuko atorwa buri mwaka. Ayo mafaranga rero leta y'u Burundi irayafise, none umunyagihugu basubira kumuremereza intererano ziki. Ibi vyose rero bigashikirizwa n'abene gihugu bo mu bisata bitandukanye na cane aho urumuri rw'amahoro rwanyuze. Mbega hoho barumaze iki urumuri rw'amahoro? Yoba ari imihanuro ya CNDD-FDD canke vyoba ari biki? Kuri ubu rero urumuri rw'amahoro shikubu rero hariko haribazwa niba yoba ari imihamuro ya CNDD-FDD canke vyoba ari biki. Uwo muriro abarundi bose bahamagarirwa gutambarira yoba umariye iki iterambere ry'igihugu cacu ciza c'u Burundi mu gihe ibintu bihejeje kuba bikomeye cyane mu gihugu c'u Burundi. Reka rero amakuru yacu tubandanye. Burundi baratangazwa no kubona hari imanza za politike zikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi mu bigo vya kaminuza y'u Burundi, kandi hari itegeko ribibuza. Nanone bamwe mu barongoye iyindi migambwe ntibabitahura. Muri CNL umugambwe urongowe naho Agatorwaso nanone nawe nyene ntibatahura kubona umugambwe umwe uri ku butegetsi ari wenyene wemereye gukora amanama y'umugambwe mu bigo vya kaminuza. Gushika ubu rero Agatorwaso akabona yuko ivyo vyose bikora ku buzima bw'igihugu mu gukumira iyindi migambwe ndetse bikanatosekaza ubumenyi mu mashure mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umugambwe rero Ronak nawe nanone biravugwa yuko uriko uratangazwa no kumva hari inama za politike zikorwa n'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD mu bigo vya kaminuza y'u Burundi, mu gihe hari itegeko ribuza imigambwe gukorera muri ayo manama muri ayo mashure atandukanye mu gihugu c'u Burundi na cane mu makaminuza atandukanye mu gihugu c'u Burundi. Aroyizi rero barica ko asanzwe aramutswa uwo mugambwe avuga yuko iryo tegeko ryashizwe ko bivanye n'inkurikizi zavuye ku manama ya politike yabera mu mashure kuri kahise. Nanone bikavurwa yuko agasaba abajejwe kubikurikiranira hafi. Nanone nayo mu gihe iryo tegeko ryavuyeho uwuserukira uwo mugambwe Ronak akabona yuko n'iyindi migambwe boyirekurira gukorana amanama n'abanyeshure batandukanye ntiyabe kwa mwana na cane nkuko bishikirizwa n'uyo aramutswa ayo mabanga. Musomye rero ibi vyose biriko birumvirizwa nga mu gihugu cacu Burundi birateye amakenga cane mu gihugu c'u Burundi na cane ibiriko birakorwa mu mugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ni ibintu bijeje kuba bikomeye cane kandi biteye ubwoba mu bene gihugu na cane mu bijanye n'ubumenyi rusangi mu makaminuza agiye atandukanye, mu gihe umugambwe umwe wenyene ari we urekuriwe gukoresha ayo manama. Nayo ayandi makuru akomeye cane aje kudushikira nuko buramatari w'intara ya Ngozi yasanze abakozi batagitonda ku masaha y'akazi nkuko biba bitegekanijwe n'amategeko. Mu ruzinduko yakoze atateguje kuri uyu wa gatandatu uheze Kigarama mu mwaka wa 2023 mu bakozi ba leta mu ntumbero yo kuraba neza uko abakozi batonda ku masaha ategekanijwe n'amategeko. Buramatari Desire Minani aratanga akarorero nko muri centre isubiramwo imanza ya Ngozi kuba abakozi 16 yarasanze hamaze gutonda 2 gusa. Muri parike nanone 3 muri 18 kiretse muri Onatel na Poste bari batonze neza. Akaba rero abasaba gutonda kare kubikorwa vyabo kugira ngo batunganirize abene igihugu nabo baheze basubire ku mirimo yabo kare bagwize umwimbu. Yavuze yuko rero niyo garuka hazojamwo ibihano kuko ubu rero kwari ukubagabisha no kugira ngo bisubire ko. Ibi vyose rero bihejeje kubanga mu gihugu cacu c'u Burundi bikamunyuma zuko amakuru akomeye cyane ajeje kudushikira nkuko twebabwiye mu mfunyo twababwiye amakuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyene c'u General Major Evariste Ndayishimiye
reka nsubire rero ndagukengurukije cyane mbere yuko dutangurira kuri aya makuru yacu tuyabandariza kuri aya avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye tuvuga ku bijanye n'ubugwayi bwiwe na cyane ko biboneka yuko ingwara yiwe yahora agwaye ivurwa yuko nyuma yo guhabwa ishano ibintu vyabandanije bikomera cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 20 munyonyi umwaka wa 2023 umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye tarasubira kumererwa neza na cyane ko bica vyumvikana yuko ishano yoba yarahawe ryaturutse mu gihugu ca Ghana. Amasoko yacu rero yibanga mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza yuko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu rero asubiye kuremba cyane na cyane yuko Dr Gilles aturuka mu gihugu c'Ubwongereza yahora yita ku magara y'umwamikazi Elizabeth Muhisi. Gushika ubu rero amakuru akomeye cyane ahejeje kudushikira na amakuru ateye ubwoba tugira ngo tuze kugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira ku telefone ngendanwa rero General Prime Niyongabo ahamagaye abo mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu hakaba hataramenyekana amajambo akomeye cyane yoba ashikirije umugambi rero ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi hakoreshejwe ingufu nyinshi cyane na cyane ko bica vyumvikana yuko ijyanganye nga mu gihugu cacu Burundi. General Prime Niyongabo coba gifise umugambi ntakuka nyuma yuko mwumvirije yuko kuva ku igenekerezo rya kane Kigarama umwaka wa 2023 ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yagaruka mu gihugu c'u Burundi atavuwe mu gihe yari ari mu bitaro vyo mu gisagara ca Dubai bikavurwa yuko yashitse nga mu gihugu c'u Burundi ku mvozo kuburizamwo umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Ndabibutse yuko mu majambo yiwe yahora yivugira yuko abahanuzi biwe bahora bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu gushika ubu ngubu bariko baramuhereza amakuru y'ubeshi na cyane yuko atandongozi nimwe bariko barakorana yo kwizerwa. Ivyo rero ndabibutse yuko byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe ariko aragabisha bikavurwa yuko rero ibintu biriko biraboneka nga mu gihugu cacu c'u Burundi nkuko wenyene yabishikirije. Gushika ubu rero Imana ikaba iriko irakora ivyayo aka kanya rero irigaragaje nkuko umutambukanyi we Angel Ndayishimiye ndayuba abivuze akaba avuze yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye n'ubundi aciye akoroka nkuko vyahora. Umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye abasenga ni musenge kuko ibigiye kuba nga mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba. Ndabibutse yuko ku igenekerezo rya 6 ruheshi umwaka wa 2020 ariho twabashikirije ubugwayi bw'umuyisi Petro Nkurunziza na cyane ko bivurwa yuko yari yahawe ishano na bamwe mu bizigirwa biwe. Bidatevye rero ku igenekerezo ry'umunani ruheshi umwaka wa 2020 niho mwaciye mwumviriza inkuru ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu yuko umuyisi Petro Nkurunziza yari aciye yitaba umuremyi. N'ubu rero uko tuba turiko turabibashikiriza yuko amagara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ageramiwe. Ibi vyose rero birahejeje kuba vyibonekeza mu gihugu c'u Burundi na cyane yuko ubutegetsi bwa Gitega nabo ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu gushika ubu ngubu bataragira ico bashima gutangaza ku bijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ka rero biriko birihwezwa n'abatari bakeyi bibaza imvo ibi vyose biriko birakorwa mu gacerere na cyane ko abategetsi b'u Burundi batariko barashima kugira ico batangaza. Reverien Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD ni wenyene umwe rudende ariko arashima kugira ico atangaza ku burwayi bw'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ibi rero biriko birabanga mu gihugu cacu c'u Burundi birateye ubwoba kandi birateye uruhagarara mu mitima y'abarundi na cyane ko ubwoba n'igishika ari vyose. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakoboce batazira ndakugarika gushika ubu rero ntiharamenyekana ivyo biriko biraba mu gihugu c'u Burundi na cyane ko ibiriko birakorwa mu butegetsi bwa Gitega ari ibintu biteye ubwoba. Turaza rero kugaruka tubashikiriza amakuru akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko ibi vyose bejeje gufata iyindi ntera mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umukuru w'igihugu umwanya ku mwanya murashobora kumviriza yuko yoba ahejeje kwitaba umuremyi na cyane ko umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro nkuko bishikirizwa na bamwe mu bajenerali bakomakomeye bo mu biro vy'umukuru w'igihugu. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ntiyasubiriye kugwarira mu bitaro vya Kira Hospital na cyane yuko abahinga baturuka mu bihugu vy'Abongereza ari wenyene bahejeje gushika nga mu gihugu cacu c'u Burundi kugira ngo bahorere bita ku magara y'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Abene igihugu rero na bamwe mu basirikare bakomeye cyane nga mu gihugu cacu c'u Burundi bashikiriza yuko ubutunzi bw'igihugu c'u Burundi
Burundi bwa bugiye kunonekara nyuma yuko ibi vyose biriko birakorwa mu gipfungu cishi cyane. Ndabibutse yuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu majambo yiwe yahora avuga yuko atamwizerwa afise imbere ziwe, bikavuboneka rero yuko gushika ubu ngubu ishano yoba yarahawe ari ishano ryavuye mu gihugu ca Ghana nkuko twahora tubibashikiriza. Reka ni munyemerere abasenga ni musenge gushika ubu ngubu kuko umukuru w'igihugu nyaricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aramerewe nabi cyane. Turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Reka nsubire ndagukangurikiye cyane nshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Timuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka abamenyesha makuru bacu bariko baratugira amatoza. Iyi ni Burundi News TV.